icyo nico bita brand. Donc igihe wagenda hajya ahantu novuga yuko bamaze kubaka izina, waguze ijya produit wari kugura n'ahandi hantu mugabo ucugurana na brand. Let me tell you another thing. Ushobora kuvuga nti ndakoze iyi product yaje, twaje mu mikorere ya product. Produit nayikoze mu ruganda rwanje, mu ruganda rwanje ntiruzwi cyane. Ndashaka rero kubera urutazi cyane ciye ndayigurisha ku giciro kinini ntibaza kuyigura kubera deja n'uruganda rwanje ntuzi cyane. Ariko nciye ngenda baca nkorana za nganda zizwi, babandi bafise izina rirerire, baca mfata iyo product yanje nkayita izina ryabo cyangwa nkayita igikorwa cyabo, biza gutuma ya product namba nari kuyigurisha ku mafaranga aya nza kuyagurisha ku mafaranga ari hejuru cyane parapo. Akarorero hari abantu bakunze kubona impuzu za Nike, ugasanga izo mpuzu bakibaza yuko izo mpuzu zaguzwe na Nike. C'est pas ça mes chers. Ahubwo Nike icyo yubatse izina rya logo y'ivyo bintu. Kuburyo jewe nimba nkoze uruganda nkavuga ibi bintu byanje ntibiza kugira akanovera ninabisohorera ku izina ryanje, nzakuca ndabiterura icyo ndabijana muri Nike baza gushira ko ijya brand yabo, hanyuma bace babinsubiza nze kubidandaza. Ariko ubuza kubigura wari we wese aza kubona ati nguzi ikintu ca Nike ariko si ca Nike. Ndabaramukije mwebwe mwese abanwanyi ba We Talk Business na Meta Vision. Ni Shadow muri kumwe misi yose kwa kundi vyama. Uyu munsi ndabazaniye ikiganiro kiri très important, ikiganiro shoboye kuba nagize ko ini reflex umwanya atari muto, ikiganiro kiza kubaryohera guys. Nibaza yuko ari ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro nshobora kuba narabahaye, because we are going to say this between brand and the business, what can begin? Sometimes more people buy brand and the product, ariko ugasanga bariko baratandukanye. Ni kubera ko ushobora kugura amazi y'amafaranga 1000 ahantu runaka, muga handi ugasanga ya mazi ni yaya ni nyene angana kwa kundi nyene muri rya cupa nyene, ugasanga uyaguze ibihumbi 5. How you can sell your product? If you sell your product, na uri product. Voilà. Ni Shadow nkuko nabibabwiye, tuanze twibukanye ku bantu bashaka amaformation ya intelligence artificielle, abantu bashaka kumenya gukora karirimbo, gasanga ukavuga ni couple yacu, umunsi wanje wa birthday, umunsi wanje wa wedding day, reka nkora karirimbo kanje kajaye n'amajambo yanje. Guys, karibu tuntu twose shaka karirimbo kavuga about my brand, about my business, about my parent, about everything you want. Ako karirimbo kakikorera, akaririmbo ushobora kuvuga ni ngira mpayagiza abagenzi banje. Ibyo bintu byose turabibigisha ingene mushobora kubikoresha intelligence artificielle. Ikintu cyose wifuza kumenya muri intelligence artificielle, karibu muri Meta Vision ku giciro gitoya cyane kibayabaye cyane. Ikindi kintu naco hari abantu bavuga ni none how I can know how to trade the market, how to do graphic design, how to donc ibyo bintu byose ama service yose ayo yose turayatanga ama service muri Meta Vision abahuguruye imisi yose. Voilà, ikiganiro rero tukigiye gushimika ukuntu ushobora kudandaza product yawe. Product ushobora kwidandaza itari yagwawe, mugabo iyo yamaze kubiyagwawe widandaza gute, womenya aho widandariza gute. Menchereza reka ndaguha akarorero kamwe, ubundi burorero za kubutanga inyuma y'ikiganiro. Mukaye nababwiye ushobora kugura imiti muri pharmacy runaka cyangwa ukayigurira ahantu kuri hospital runaka, ukayigura 5,000.
mugu ukacugenda muri kira ugasanga iyo miti uyiguze angahe ibihumbi 10. Why iyo difference? This is icyo nico bita brand. Donc igihe wagenda hajya ahantu novuga yuko bamaze kubaka izina, waguze ijya produit wari kugura n'ahandi hantu mugabo ucugurana na brand. Let me tell you another thing. Ushobora kuvuga nti ndakoze iyi product yanje, twaje mu mikorere ya product. Produit nayikoze mu ruganda rwanje, mu ruganda rwanje ntiruzwi cyane. Ndashaka rero donc kubera urutwazo cyane ciye ndayigurisha ku giciro kinini iya ntibaza kuyigura kubera deja n'uruganda rwanje ntuzi cyane. Ariko nciye ngenda nkaca nkorana za nganda zizwi babandi bafise izina rirerire, nkaca mfata icyo product yanje nkayita izina ryabo cyangwa nkayita igikorwa cyabo, biza gutuma ya product namba nari kuyigurisha ku mafaranga aya nza kuyagurisha ku mafaranga ari hejuru cyane par rapport. Akarorero hari abantu bakunze kubona impuzu za Nike plutôt, ugasanga izo mpuzu bakibaza yuko izo mpuzu zaguzwe na Nike. C'est pas ça mes chers. Ahubwo Nike ico yubatse izina rya logo y'ivyo bintu. Kuburyo jewe nimba nkoze uruganda nkavuga nti ibi bintu byanje ntibiza kugira akanovera ninabisohorera ku izina ryanje, nza kuca ndabiterura nce ndabijana muri Nike baza gushira ko ijya brand yabo, hanyuma bace babinsubiza nze kubidandaza. Ariko ubuza kubigura wari we wese aza kubona ati nguzi ikintu ca Nike, ariko si ca Nike, ni ca naka, ni ca company runaka. Gusa wewe wumva uri fier yo kuvuga nti reka nambara ikintu ca Nike, reka ntunga ikintu ca Nike. Kubera iki? Ijya brand ni ikintu gikomeye cyane gose. So eske ushaka kugurisha product yawe, urashaka kuyongereza agaciro, ushaka kuyongera agaciro kameze gute ubicishije mu zenzira? Akandi karorero ushobora kuvuga nti ndashaka telefone, fise uruganda rukora amatelefone runaka, hama ukaje uvuga nti jewe mugabo kuyu munsi kuri market ikintu uvuga nti kiremereye kihari kibombarda market ni telefone ya Samsung, ni telefone ya Tecno, cyangwa ugasanga ni telefone ya iPhone. Kacivuga nti uruganda rwanje aya matelefone yose gwakoze ngira nari kuyita peut-être nka Rix cyane kindi, mugabe iri zina Rix abantu ntibari ko bararigura cyane. Ukaca ugenda muri iPhone ukaca ushira kamarogo ya iPhone kandi na fonctionnalité yose ikaba ari iPhone. No kuvuga product yawe ya Rix par exemple, mugabo kubera bamaze gushira ko ijya brand ya iPhone, uza usanga ifise agaciro ka iPhone. Mugabo ava iyo ugeza kuyisohora kuri brand yiwawe itaraduga cyane, wari gusanga iyo telefone itanganya agaciro na iPhone. Yadugije agaciro niki? Nijya brand, donc wayubakiye ko ijya business yawe. Donc gerageza mu kugurisha, mu gukora product yawe, ntuharanire yo kuyigurisha uyikora ku izina ryawe. Ni wayikora ku izina ryawe mugabo ntuyidandaze ku izina ryawe. Gerageza donc umenye how you can sell my product, how you abaza kuyigura bo baza kuyigura gute, baza kuyigura bisunze iki? Erega hari ibinyobwa byinshi bikora biba abantu benshi bakora, ngo ugasanga birateye akanovera bivanye na brand bifise. Urashobora kubona sinamamaje, ubu urashobora kubona amazi runaka aya naya aje ajubu ayandi ya J2016, mugabo aya J2016 kubera yubatse izina kanovera canke ibiki, mbere wanaciye ugasanga afise akanovera gake par rapport yaya akoze uyu munsi, ugasanga bari ko barayagura cyane. Ikindi kintu naco urashobora gukora iyi product yawe ahubwo ugiye kuyidandariza ugiye kuyidandariza ahantu hafise brand imeze gute. Niyo mpamvu uzosanga mu makarite amwe ushobora gusanga aya mazi agugwa 2,000, mugu ugasanga ya mazi nyene kwa kundi nyene ngana ainsi de suite. Uyajanye nko kuri beach par exemple, ukaganya ijya marshe kuri beach cyangwa ahantu hubatse izina runaka, ugasanga ijya mazi 2,000 urashobora kuyagurisha ku 8,000 cyangwa 10,000. Donc byose byubatse
ukuntu wagurishije product yawe ahantu hafise izina, uburemere bw'izina. Akandi karorero kanyuma, turakunze kubona abakinyi cyangwa abatoza baharanira kuja mu makipe runaka, meme wanashima ugasanga wewe ari kuri bench cyangwa nta kazi karemereye akora muri iyo ekipe, mugu ugasanga wewe ari fier cyane rwose no kugira iki no kuba ari muri iyo kipe. Donc kubera iki hariho ekipe umaze kuba uyirimo bikugoye yuko uzoronderwa n'ikipe yo muri deuxième division, troisième division, kubera iki ufise brand yo kuba waraciye mu makipe akomakomeye, uri umutoza waciye mu makipe, watojeje amakipe akomakomeye, malgré yuko utaratwaye n'igikombe, mugabo kitwa umutoza waciye muri ayo makipe, bikaca bituma donc bizana kanovera kuri wewe. Aya ni makipe akomakomeye yaregeze kukwizera, bica bigora donc ubuhejeje kwiyaka ya za brand zitoza cyo zikiririze, uvuga ni nararondewe na Real natoje Real, ndi ku rwego rwo gutoza y'amakipe ari kuri level imwe na Real. Donc wiyambuye ya makipe akiriritse mato mato, uri umukinyi uvuye mu gihugu runaka, par exemple nko muri Malawi uravuyeyo uragiye muri kipe nkiza Monaco zikina ama Champions League, biragoye yuko uwo mukinyi buzoca kabiri ngo asubire kurondegwa nari amakipe yo muri Malawi, kubera iki ntakiri kuri ku rwego rumwe nayo. Aza kuva muri Monaco agenda muri za Ajax, ave muri za Ajax agenda muri za Arsenal, ainsi de suite. Donc birakenewe yuko wubaka brand yawe kugira uduze agaciro, birakenewe yuko product yawe umenye aho idandariza kugira iduze agaciro ako gaciro uri kurayibonana, eske uri sure SRT yuko ariko gaciro ya Amerika ko bifise canke niwe wayatsa agaciro sero ya brand ntoya wayidandarije ko. Guys, abantu bose bagura iyo product yawe, hariho n'abantu bagura brand yiyo product yawe. Donc tumenye ingene tudandaza ama product yacu. Ni vya bindi bavuga ngo ugendanye n'ibisuma nawe buri gisuma mubane, mugabo ugendeye ngo n'abakire naho wo buri umukene. Donc na ubwawe babonye yuko uri kurikanga kuba kuri niveau y'abatunzi, ubu watanguye kugira basi nk'akamoto kabo kubera mugendana nabo, kubera muvugana nabo, kubera utunza ama contact yabo. Nagira ndababwire aka kantu mukumve neza, hariho abantu benshi uyu munsi ubabwirani byoshika umukire runaka akadeklara yuko uri umwana wiwe, wo muha amafaranga angana gute kugira wemere kuvuga nti genda gusabye niyitirire umwana wawe. Let me back. Umukire runaka yovuga ati ndashaka yuko ndeklara yuko wewe uri umwana wa Nyarucari, ndashaka yuko mvuga yuko uri umwana wawe, ariko uza kumpa iki n'iki. Urazi yuko wo kwemera ugatanga ibitagenda kugira uwo muntu yita yuko witwa yuko uri umwana wiwe. Nimba uri umwana w'umukire runaka, nagenda kubwiye yuko banki yari yo yose bizokoroha yuko uvuga ijambo rikijana ari ikintu giye gusaba. Meme na ahantu hose uzoseruka uzovuga rikijana, kubera iki bazokubona yuko uri umwana wa naka. Mugabo mu gihe donc wonaka arafise brand, arafise donc izina yari yubatse, donc arafise une autre valeur par rapport. Donc gerageza wewe ubwawe urabindi valeur uyiha, gerageza product urabe valeur uyiha, ukabuziho yuko ari product avant, gerageza uyihe. Donc niba ushaka kuyidandaza ku giciro kiboneka, gerageza uyiselling avec brand iri hejuru. Voilà, nico nagenda babwire. Kuba dukurikirana ndabashimire cyane, abari muri za Uganda, za Rwanda, za Kenya, za Tanzania, abari za Canada, za USA, mwese turababona kandi turabashimira kwa mu dukurikirana. Kiganiro ni cyakuryohera ukisharing, ni cyakuryohera ukire like, ukire commentaire, kutubwira ingene wabyumvise, unatubwira ati for next
ati ndashaka yuko muzotuyagisha kuri iki niki ainsi de suite. For next kandi nzobabwira ni gute ushobora kubaka brand yawe muri iki gihe cya none. Kubaka brand ushobora kubikora mu kanya isase. Nzobaha uburorero bw'abari kubarubaka ama brand kandi bitabasaba umwaka, bidabasaba amezi 8 cyangwa ngahe, ahubwo ugasanga bigusabye akanya gatoya gusa bivanye na strategy wakoresheje mu kubaka brand yawe. Alright, reka ndababwire ciao, sindabarambire, mugire ibihe byiza. See you